Ndabaje ko mwabene data mudukurikirane Ange Michel Muhemana muko baravugana nongeye kubakaza mwese mugani kuri kubohora kandi nshaka kubafasha gukora mu buntu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Rero ndabaye kaze mwese mu nyigisho y'uno munsi, inyigisho igira indwi mu kurikirana inyigisho twise mbega umukristo aragwara arafa canke arakena. Rero shaka kuzino nyigisho kuzigira ndende kugenze habaze baremera, ariko ndashaka tugerageze guca ku mayange hama ibisigara mu bushakashatsi bwanyu mwishimikije inyigisho. Rero ndaguhaye kaze inyigisho yumvirize uyihe nabandi ntobora ubufasha. Tugenda no munsi mu gice c'indwi turabe igice ca kabiri c'inyigisho. Na imaze ibisi ndamisino rya kera tuje mu misino bishasha naho turabe icisino bishasha bivuga byerekeye kugwara. Novuga byinshi ariko nkuko navuze ndaza kuvunaga. Ubwa mbere ndabe mbega umwami wacu Yesu Kristo yarigeze agwara. Yesu yarigeze agwara. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Duhere ku mwami yari umuntu. Mwibuke ko Yesu yari umuntu ariko yari Imana. Yari Imana ijana kwijana ko yatavyawe n'urubuto rw'umugabo. Ntiyavyawe n'urubuto rw'umugabo no kwifuza ko umugabo ashaka umugore. Yavyawe n'Imana biciye muri mpwemu yera. Mariya atwaye inda ya mpwemu yera. Hanyuma ntiyavyagwa afise icaha ca kamere y'umuntu nk'Adamu. Bituma ubumana ntiyabutakaje. Hanyuma avyagwa nk'umuntu ko yaciye mu mugore niko birivuga. Avyagwa n'umugore Galate 4:4 Abagalati 4:4. Avyagwa nk'umuntu. Ni Imana ijana kwijana n'umuntu ijana kwijana. Mu ruhande rw'umuntu rero ntiyashobora kugwara ko yarafise amaraso y'Imana muri we. Ico kintu mucume Yesu ntiyigeze agwara. Nta namwe tubibona Yesu agwara. Kuko muri Yohana 14:30 aravuga ngo umwami w'inosi araje namunye koroka nk'umuravyo, ariko muri jewe nta kintu na kimwe afise. Nta kintu na kimwe Satani yarafise muri Kristo canke ashobora kugira. Ikintu rero mucumvise kirabafasha gutahura ko Yesu atigeze agwara. Ariko Bibiliya katubwira kandi ko Yesu yaje gukiza abagize abaja na Satani. Muri za Matayo 8:17 vyakozwe n'uma 10:38 avuga ngo Imana yaramusize amavuta ngo kuburyo yagendagira neza abantu abakiza ingwara ko n'abadayimoni abantu bagize abaja na Satani. Ikintu nukumva ko Imana yamusize amavuta, inshuti yari Mesiya, yari yatoranijwe kugira agendagira neza abantu abakiza. Muzi inkuru nyinshi z'abantu yakijije. Abantu bari baramugaye, abantu yasanze ku bidengeri, abagore bari bagwaye butinyanka imyaka 12, abantu bari bagwaye imibembe, impumyi, abatumva, ibimuga byaba bigenda vyikuruta hasi. Ikambwira mwana wa Dawidi ngiri ikigongwe nkiza. Abamwe yarabazishaka gukorera iki? Agaca bamubwira ngo ngico ushaka mwami. Aravuga ati no, ushaka iki? Agaca bamubwira ati shaka kubona. Aca babwira ati genda ukwiza kwakura wikijije. Kwiza kwakura wikijije. Ujya mugoro yagwaye butinyanka yaciye mu bantu arenga ivyagezwe. Kuko umugwaye umuntu agwaye ubutinyanka ntiyaja mu bantu. Ari mu butinyanka mu mihango y'abagore. Yashija mu cumba kiyugarana iminsi. Amategeko yarahara bivuga. Uwo mugore yemera kubirengako. Bitubwira ngo yaragiye mu bapfumu. Yaragiye mu baganga batandukanye baramumariye kutubutunzi bwe bwose. Bisobanura ko atava mu muryango ukenye. Yava ahantu bifise. Kuko bari barahereje ibintu byose aja kumuvuza. Ariko ngo biranga imyaka 12. Cyumva imyaka 12 birashobora gushika ko ari abantu muri iyo situation. Basize umwami Yesu ngo agukize in the name of Jesus. Agukize, akubohore mu izina rya Yesu Kristo. Akubohore cyo kintu kikuveko mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu ingo zanyu zamaze koronekara kubera ivyo bintu. Ingo zanyu zimeze nabi, amwe kumbere mwarahukanye kubera ivyo ukora abagabo badashaka kwihanga. Abandi kumbere muri iyo situation mwihebuye, muremerewe. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo umwami Yesu abakize. Kuko ujya mugore umwami Yesu yamukijije. Ujya mugore ngo yaraje aca mu bantu ararengana. Aragenda aravuga ati no munsi homboka nagusarura twara. Nabonye ukiza. Nabonye ufise gukiza muri jewe. Ndagiye aca ku bantu abakora kuba bakoze ko wese yabahumanye nawe burya. Agenda akora kuri Yesu kukayonga k'impuzu ziwe hasi kubirenge. Yesu ngo yumva ubushobozi bumuvuyemo. Bwa bushobozi bwo gukiza navuga. Ukuwigisha ngo Yesu nakiza ububesha. Rero uwo mugore Yesu ahindukira avuga ati hari umuntu ankoze ku ba Petero ati mbega mwigisha wewe nibiki byagufasha umunsi wazazaniwe. Nje ndabivuze mugabo siko bavuze. Ati wowe abantu baragusita bagushaka gukora ko ni benshi. Ati none ndankoze ko avuga ati no hari umuntu ankoze ko ngaha. Uwo mugore acahinduka avuga ati jewe mwigisha. Acambwira inkuru ziwe. Yesu ambwira ati genda mwana wanje mukobwa wa Abrahamu
ukwizera kwagura gukijije. Rero tuboneho kwizera gutuma dukizwa, ariko kandi ko Yesu ari wakiza. Uyo mugore ateye intambwe agenda kwa Yesu, amenya ko Yesu ari afise inyishu yiwe, amenya ko abaganga abandi atashobashoye. Ikintu ndakivuze mu izina rya Yesu, ku muntu yowe ko ari ahantu abamuvuye bagize ibiki bikanka, umenye ko Kristo ni wafise inyishu yawe. Kristo ni wafise igikorwa cyo kugukiza. Niwe wenyine ari capable. Abaganga bogerageza vyo kwanka, ariko mu izina rya Yesu umudayimoni bari nyuma yavyo akubuza gukira, ndamukankamiye mu izina rya Yesu. Nakure kure mu izina rya Yesu. Nakure umubiri wawe, narekure imirindi y'amaraso itembe idahagarara yugarike mu izina rya Yesu. In the name of Jesus Christ ndasengeye acancana abakobwa n'abadamu muri iyo situation, muri aho hantu mumerewe nabi, mugwaye, mwihebuye, mwishwe n'akabonge, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo bihagarare, ndasenze ngo bihagarare mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo ukire, umwami Yesu agukize, umwami Yesu akubohore mu izina rya Yesu. Ndasengeye abantu baboshwe n'abadayimoni, babateza ingwara, ingo zawe zimeze nabi kubera ibitsina byabo biboshwe n'abadayimoni, mu izina rya Yesu Kristo mukire, mu izina rya Yesu Kristo mukire, mu izina rya Yesu. Amen. Bene data, numvise ndongoye kugenda muri urwo ruhande, ariko reka tubarere ikigwa cacu. Yesu ntiyigeze atwara ingwara, kuko Imana yamurungitse gukiza abagwayi. Yesu yarungitse intumwa 12. Ugiye kuraba intumwa 12 muri Matayo 10:1 yavuga ngo yabahaye ububasha bwogenda ukize ingwara no kwirukana abadayimoni, ukize ingwara zose zishoboka. Intumwa yazihaye ububasha. Ubwo bubasha Yesu ntiyabuzibuhaye kubera adafise ubwo bubasha. Ushobora gutanga icyo udafise. Yesu ahamagara abigishwa biwe 12, abaha ububasha ku mwemu zihumanye, nubwo kuzisenda no gukiza ingwara zose n'ubumuga bwose. Urumva Yesu ntiyaje gusa kutubwira agakiza ko kuja mu ijuru, yaratanze n'ububasha bwo gukiza ingwara zose no kwirukana abadayimoni. Ikintu kirakomeye cyane bakundwa bene data, ko Yesu ataje gusa kuduha agakiza hamaca turekera mu bumuga bwacu, tukere mu ngwara zacu, aturekere mu mibabaro, mu kabonge, ariko kandi n'igihe usenze ntibikune ukiya ntiwuce wikubita wikiriza ngo ndapfuye ngo yaye oya kabisa. Imana atanze n'ubwenge bw'abaganga gukiza ingwara. Ibintu navyo muvyibuke. Je tuba hari ibitaro, je tuba hari abadoktere batandukanye, amaspecialiste atandukanye. Hari abakizwa bizera yuko kiza kuja kwa muganga, barahari benshi kwisi. Nakuze ndababona bavuze abantu ngo ntibaje kwa muganga. Ngugiye kwa muganga no kutizera, genda kwa muganga ugwaye. Abaganga barafise imiti, barashobora kugufasha. N'Imana atanze ubwo bwenge bwo gutora imiti. Si Satani yabitanze. Satani nta kintu yipfuza umwana w'umuntu na kimwe. Rero mube hange. Rero Yesu yabahaye intumwa ubasha bwo gukiza ingwara. No muri Luka 10:9 n'uwa 2 naho nyene ivyo arabivuga. Rero intumwa zari zahawe ico gikuba cyo kugenda zisengera abantu kugira ngo bakizwe aboshwe n'abadayimoni babohoke. Nuno munsi niko biri. Iryo banga, iyo miso Yesu yatanze ntiyahagaze. Rero mwumve ko umwami Yesu abipfuriza gutahura igikorwa cabuzanye, kugira neza abantu bose, gusenda abadayimoni, gukiza ingwara. Ariko kandi ngubangaruka ahantu extreme hari uno munsi nukibwira abantu yuko abantu bagwaye ntibakire ariko utizera. Bishitswe gwara nuko wahungabanye mu kwizera, wadendebukiwe mu kwizera. Hamuga usanga abo bantu nabo nyene baragwara, bigisha ivyo bacoza n'abaganga muhira bakabavurira muhira, abaforoma bakabazaforoma mwishengero bavura binyegeje. Rero tuba ahantu tuba honete mu mitima, tuba sincere mu mitima. Dushika aho hantu bakundwa bene data, mwene data uri ahantu ugwaye, wasengewe byanse, ugiye kwa muganga bikanga, gumuhanga amaso Yesu Kristo, gumuhanza amaso Kristo, ariko ntucire urubanza ko dufise ukwizera gukwiye. Aya majambo ndarangije ko kino ciye ugiye culpability konda nasubiye yemeye ku buzima bwa mwiza bwa Yesu, ko bigene birona n'umushaka yata depression, batera ibindi bintu mu mubiri. Umwami Yesu agiye neza, namurakoze. Ese byo umuntu wese n'igishobora kugira neza. Abagwayi bakiza mu izina rya Yesu, abashura abadayimoni babohore mu izina rya Yesu. Namubona ubwabo bugaragara mu mpande zose mu izina rya Yesu.